Amahoro y'Imana bari namwe bivanye naho muherereye. Umunsi tugira tuyage ku vyerekeye business. Tugira tuyage ku bintu 9 bituma umuntu atera imbere, kandi bituma abakozi biwe bakora neza batekanye. Akenshi abantu bagira uruhombo bivanye n'uburyo bafatamwo abakozi, kuko umukozi niwe mbugita y'ubwogi bubiri ku iterambere rya entreprise canke iterambere rya wewe wamuhaye akazi. Icambere turahera ku kintu co gushika ku kazi. Ikintu cambere ushobora gukora kugira utere intege abakozi bawe no gushika ku kazi. Gushika ku kazi biratuma abakozi bawe babaho batekanya bavuga dufise umubosi wacu yama yaje kudusura atwereka uburyo twigenzamwo n'uburyo tubikora ivyo bikorwa aba yatudeje. Abenshi baragira ikibazo kuri iyo etape yo gusuiva abakozi, ugasanga wahaye responsibility abakozi bawe hagahera n'indwi yose batakubonye. Aho umenye ko bamwe benshi baca bafata ubundi mwanzuro w'iwabo wo kwijajara mu bikorwa bakora, nuvuga nta n'umuntu babona abamotiva na nyene ibikorwa atari karavyitaho, nabo biragoye kugira bace bitaho ibikorwa vyiwawe. Ico ni ikintu ca mbere, gushika ku kazi nk'umukoresha. Ica kabiri, reka neza neza abakozi bawe biyumvire ico wewe ubwawe ubashakako. Muri make no kuguruka. Mu gihe mutigera muyaga, umukozi wawe ntazigera amenya ico wewe umushakako. Wewe uri umuntu wiyugaye, biragoye kugira na business yawe itera imbere. N'umukozi wazanye uri umuntu wugaye mu mutwe, uzosanga mu kwezi uri gukoresha abakozi 10 canke abakozi 8. Kubera iki? Uriyugara, ntiwigera wuguruka abakozi ubereke ico ubashakako n'ico babwiza gukora kugira akazi kabandanye. Ubereke n'ahantu uruhombo ruri nibatigenza neza. Mwereke yuko niyigenza nabi ugahomba wewe, nawe akazi kazoba gaheze. Ico ni ca kabiri, wereka abakozi ico wowe wifuzako, kuko umukozi umwugurukiye nawe arakugurukira. Ica gatatu ni kuvuga umukozi wawe ubwiza kumubera akarorero. Ni ukuvuga dufate wewe niba uri udandaza ibotike, ukazana umukozi, utegerezwa kumwereka uburyo wewe wabikoramwo utaramuzana kugira aba akarorero. Bibe ngombwa munirirwa n'umunsi wose udandaza muri kumwe abona uburyo wewe uvyitwaramwo. Ico ni ca gatatu. Ica kane, rondera uburyo wotera intege umukozi wawe cyangwa abakozi bawe niba ari benshi. Uburyo ni bwinshi bugiye butandukanye, hariho kuyaga nabo ukabahanura, nabaha agashahara kubigenje neza. Wigenje neza ukamushimira, ukamubwira vraiment wakoze neza, courage, komereza ngaha. Urumva? Ukamuha motivation, ukamwereka aha wakoze neza. Yaharaho yakoze atabigenje neza, ukamwereka ko yabwizwa kubikora ukuntu, hama ukamwizeza ko bientôt bizoza. Aho harimwo akantu ko gusa nk'uko umukozi wowe umugize umugenzi, ariko ntumugize umugenzi. Ariko birasaba ko ica gatatu nico catubwira ngo werekane ku mukozi wawe ico umukenerako. Umva ica gatatu naco urondere uburyo ushobora guteramwo intege umukozi wawe. Umva ko biba bifitanye akantu k'agasimilarite. Hama ica gatanu kivuga kiti, gerageza kumenya ico abadandaza abakiriya bawe bagona kuri produit wowe ubaha. Gerageza kuyirondeza, wibaze mbega abakiriya banje
abakiriya banje bavuga ku iki uburyo ndabakiramwo n'uburyo ndabaha izi produit n'uburyo baza kunshorera. Eske biyumva neza cyangwa hoba hari agahazi? Niba gahari kugira ukamenye, nubwo ibyo nabyo kumenya feedback ivuye ku bakozi bawe. Umukozi urakeneye kumenya feedback, n'umukiriya wawe urakeneye kumenya feedback. Nubwo rero ariko tuvuga kuri ukuntu wotera intege abakozi bawe kugira uronke umusaruro kuri business yawe mu rudandazo rwawe. N'umukozi urabwirizwa kumenya ikimuvako bivanye n'umushahara umuha, mbega arawishimiye, mbega uburyo ndamufatamwo arabinezererewe. Ivyo ubwirizwa kubimenya, kuko nutabimenya umenye yuko uzosanga wewe ariko yiyumvira ibindi vyiwiwe bimworohereza. Ashobora kuba usanga adashobora kukugurukira kubera wowe uriyugaye, uri wa muntu udashaka kuyaga n'abakozi, ngo umukozi tuyazi ngo yoba nsuzuguye. Urumva? Oya, menya ico bagona, ikibarimwo abakozi bawe, kuko arashobora kugwara ntubimenye ukaca uvyirengagiza, kubera kenshi abakozi baratinya abakoresha. Niyo mpamvu umukoresha ari we abwirizwa gufata intambwe akegera umukozi wiwe akamubaza uko yiyumva. Iyo niyo mwaye ya gatanu ubwirizwa gukoresha. Iya gatandatu nayo gutera intege abakozi bawe mu kibanza mu gihe washitse, ukabaryohera, ukabayagisha ari bwage, ukabatera bwage, hanyuma ukabankuraja, ukabatera intege ubasanze ku kibanza. Ico ni ca kangahe? Ca gatandatu. Ikindwi naco nico kintu abantu benshi bafata minenero, abantu bakimenye bamaze gutora umuti w'ibibazo bagenda bahura navyo hagati yabo n'abakozi babo. Ni ikintu cyo kugaragaza yuko washimiye umukozi, kumbwira wakoze neza. Iryo jambo wakoze neza ngaha, umukozi ariyumva yuko afise agaciro muri entreprise yiwawe, afise agaciro mu kazi kiwawe. Ivyo we ni wabikora ugashimira umukozi, iryo ni jambo umenga rirasanzwe, ariko ni jambo ryongereza inguvu umukozi wawe. Ico ni ikindwi, kugaragaza ko washimye ibikorwa umukozi yakoze misi yose. Mu gikorwa cagenze neza ubatera intege, babwira iryo jambo, mwakoze neza, vraiment courage, ahubwo ndabongeye agahembo k'umunsi. Icumunani naco kivuga kiti erekana ubuntu imbere y'abakiriya bawe. Ni kuvuga niba ari umukozi wawe uramwigisha ico kintu akerekana ubuntu, umukozi aje uramuramutsa ukamubaza wifuza iki, aramutse atwaye produit usanzwe ufise mushimire, mwakoze n'ukuri ko tugenda n'undi munsi muzogaruke. Urumva? Ico kwerekana ubuntu, kwicisha bugufi, abantu benshi kirabananira. Niyo trick y'umunani ubwiza gukoresha kugira utera intege abakozi bawe cyangwa abakiriya bawe. Icanyuma naco sikindi, icanyuma ni uburyo bwo guha amahera umukozi cash, ukayamuha ari cash. Ni kuvuga mu kumuha agashimwe, kavuga tora 5000 uranwifana, tora 5000 urafata ka déplacement. Ico abantu benshi ntibagitahura, aho umukozi ushobora kuvuga tora 10000 urafata déplacement, tora 10000 urafata akantu hajya yakoze neza. Ivyo abantu benshi
birabagora cyane gose, ariko ni bumwe mu buryo 9 ubwiza gukora kugira business yawe itere imbere. Kuko umukozi nimwokorana imyaka 10 ata musi no muri igera umuha aka gift, utarigera umuha aka gift cyangwa utaramenya ahakomoka, imyaka 10 gahera, ayabara amakosha atarayo gusubira niba mwarabikora. Nico kintu coroshe no gukora, ni ikintu coroshe no gukora, ni nayo tip ya nyuma ukora kugira ushobore gutera intege abakozi bawe no kumoti no kwagura community y'abakiriya biwawe. Ndabashimire kuba mwafashe umwanya mukabana nanje muri iki kiganiro. Nizere kuri umuntu wese yafashe akanya ko gikurikirana mu ntango gushika aho gihereye. Ntiwibagire kugira subscribe, commentaire na like na partage kugira n'abandi baronke ko ubu butumwa, kugira nabo nyene bashoboye gutera imbere, kuko mugenzi wawe ateye imbere nawe ubuteye imbere. Kuko muri business nta jaru ntikora, uzanye jaru muri business uhomba n'ingoga. Ni gusabikanya ku bumenyi tuba dufise, tukamumanyira ko gatoyi kuko tuba dufise, kugira nawe ntahombe. Kuko ahombye nawe urabigwamwo, ashobora gutwarwa n'agashabo kavuga naka niwa mpombeje kanayenda muhombye. Muri business rero uko dukora no kuzamurana. Tubashimire rero kuba mwafashe akanya mugakurikirana ikiganiro, mugire partage, hanyuma mugire subscribe, hanyuma mufite ugakengeri.